inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Nawe ukaba witwa rhumatisme, ni ijambo twakuye mu mavi canke ingwara zikunda gufata abantu zifatira mu mavi. Ubu muti rero ukaba uvura ingwara z'amavi, aho umuntu ashobora gusanga yavyimvye amavi canke ibirenge, ugasanga hari ibintu vyafatiye mu mavi bikamuboha. Uno muti ushobora kubivura vyose ku rugero ruhambaye. Hanyuma turafise ubundi hano witwa Kira rero uyu n'umuti uvura ingwara ya diabete. Rimwe na rimwe hari abazi ko ingwara ya diabete yoba ari ingwara ngendanwa, ariko mu nshuti ya bose hariho ingwara nyinshi bita ko zigendanwa, ariko twebwe tukazivura zigakira dukoresheje imiti kama y'ikirundi. Uyu muti rero ukavura ingwara ya diabete ku buryo umuntu ashobora guhagarika insuline canke za daunire za glycophage n'indi miti yashobora kuba akoresha, ariko arapfufahaza kandi amaze guheza gukira neza agasubira gufata ivyo aba yarabujijwe, kuko aba yakize neza cyane. Turafise undi muti witwa Zibuka. Uyu n'umuti uvura iziba ry'imitsi, ushobora guhanagura imitsi yazivye canke ibinure cholesterol vyihoma ku mitsi, noneho ukabihanagura umuntu rero ugakiza izo ngwara. Murabona hano ko dufise iyindi miti y'amazi. Hano turafise umuti witwa Vyimbuka. Nikuvuga ngo uyu muti rero uvura ukuvyimba k'umubiri. Hano tukaba dufise umuti witwa Mbungabunga. Mbungabunga ni umuti uvura ingwara z'igitigu, rero ukavura n'ama hepatite. Uyu muti rero nkuko mubibona hariho uwundi muti tuwongerako, ariko tutazanye hano kuko imiti dukoresha mu nshuti ya bose ntitwari gushobora kuyizana yose ngo bikunde. Uyu rero hariho iyindi miti ibiri dushobora kongerako, hariho bita vitamine, akaba n'undi bita Mbungabunga nimero 2, bigaca bifashanya mu kuvura ingwara z'ibitigu z'ubwoko bwose. Umuntu n'ahaba amaze kugera ku rwego rwo kuba cirrhose canke urusina mu kirundi ashobora gukira neza cyane. Hano dufise undi muti witwa Izere. Uyu nawe ukaba uvura imitsi yazivye hamwe n'imisonga n'ubundi bubabare bw'umubiri. Bivuze ngo n'ubu ariko arababara aka kanya yumva imisonga acaza tugende tukamuhonjesha. Kanje rero nkaba natangiye kuvura kuva kera, kuva nkiri umwana, kuva mu 88 niho natangiye kuvura jewe ingwara. Gushika n'iyi saha turavura amibe, turavura estoma, turavura foie, hepatite B na C, tukaba tuvura hypertension iduga n'ijya itaduga iramuca muyumva iyo ariyo. Tukaba tuvura kandi hemorrhoide, kuko nayo nyene murazi kwibabaza, na cyane yuko umuntu nubwo yoja kwivuza umutwe kwa muganga w'ikizungu, kuko benshi birakunda kwama vyabagoye, ariko rero kubw'ivyo uwo muti urabavura 5/5. Uyu Tractrua ni wo wama infection. Mu kirundi gitomoye nzijya ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka, umuntu akazariyaga, abenshi barabizi. No kuvuga rero niwo kenshi dukunda guca turabavuza. Iyi nayo akenshi tubiha abantu bafise ingorane z'ama intestine. Mu kirundi ku bantu b'abanyokuru nibijya by'amara. Hanyuma si ibi byonyine tuvura, turavura n'abajya abantu itabi ryananiye guheba kunwa. Abenshi no mu gisagara cya Bujumbura murabizi,
si n'Ubujumbura gusa n'ahandi barabizi. Turagabanya n'ububabare bw'abajya bafite ingorane z'amaso, abenshi turabavura bikabagirira akamaro. Turavura n'ibyo bavuze by'umugongo. Ibyo mvuze ni bike muri byinshi tuvura. Duhereye kuri uyu dusanzwe duhingura muri Ampropramid, nimubone ngutekeye muri uru rupapuro rusa n'umuhondo, so yundi niyambatura yacu banyogokuru bahora baduha tukarigata. Sho twakoze gusa nuko twashoboye kugirira isuku tukawushira mu kintu ciza. Nawe ufashe iki? Ni umuti twakoze turigata twese, ukavura ingwara z'abana, bya biturika byose tubona mu mutwe, ku mubiri, ugasanga umwana asa neza nta duturika agifise. Ni wowe uyu w'imbatura. Umupfasoni yibungenze arawufata kugira ngo umwana afite amagara meza. Uyu ni umuti ufasha ibibondo. Hariho uwa kabiri mubona nifu y'amababi ya moringa. Itwodondagura n'ibintu byinshi, ukora ibintu byinshi cyane. Mugabe icyo twoshira imbere no gufasha abana bazingamye bakaza barakanywa nk'akayi kugira ngo amagara yabo yisunona. Igisuru bakunze kuvuga benshi ngo urumva ngo igisuru ngo kirababa, nibyo barakitubita nagera abana bakoresheje barabibakwiye. Mugi kini gisuru gihinguye ku buryo bw'ifu atangorane n'imigira yuko ngoco wapfa kikubaba uri kuragira. Kinacho ahakuru no uvuga ni kiradufasha ni. Turavisa abamama b'imyaka myinshi usanga amagufa yaramaze ku ugasanga hagurutse agenda arakocagura. Twoza turihera abanyogokuru iki gisuru akagafuga igisuru bakaza bararaba ko ingingo ziguma zimeze neza. Ndetse n'abavyeyi bonse, abavyeyi bonse ukazosanga amaberebere aragoye kuboneka, ngira ngo abadukurira barabizi ko umuvyeyi abura amaberebere kenshi. Uraza umuha igisuru ishirire mu cayi canke ishirire mu njya kujya bagira n'umunyu, hanyuma azarira yoroheka. Hariho uwo dufise ngaho usanzwe uvura ubwandu bwa hepatite B. Iyi nifu isanzwe ivura ubwandu bugoye gukira cyane. Mugabo uno muti mwiza cyane ushobora gukoresha igihe ufise ubwo bwandu bw'umugera wa B ugashobora gukira neza. Turaza ngaha, uyu no muti dushobora gufashisha umuntu atagishobora kurangura amabanga yabubatse neza nk'abandi bantu bivuye ku bugwayi butandukanye. Turafise iyi ni Charbo Active, ni amakara asanzwe. Ajya twicaye ku miti gusa, ajya amakara ducana no muti. Urabona ko twayaseye neza tukashira mu kintu kimeze neza, hanyuma tugashobora kuyavurisha abenegihugu. Kandi n'umuti mwiza gose, na cyane cyane kuba ufise ubucafu mu nda yabo gukoropa, insogi, yaba tundi tugwara dutandukanye twinshi two mu nda. Noneho bisanzwe byanditse ko akamubona n'amavuta ava muri cya giti cya moringi yari ifu. Mugubu naho aya n'amavuta yayo. Aya mavuta yayo yadufasha ni bya bifaranga kwa rubandu. Urubandu usanga kenshi umuntu gwamufashe ku mubiri uroga neza ugasiga ukadusanga umwenegihugu amerewe neza. Kandi ibi byose tuvuga bituma dushira ni ubuvuzi kama. Akamaro ni kenshi. Ibi byose ni ibintu biri ku mafaranga make gose, kuko ubundi yaba byari ibivuye hakurya y'amazi ntibyari kuvuga. Hariho arowe dufasha utuntu twinshi, ndetse ahanini twovuga nuko idufasha gukomeza no kugwiza abasoda b'umubiri wacu. Ibindi ni byinshi mugabo ico nico twafatiye ko gikuru na gikuru. Ni n'umuti mwiza, ni ingagari mwese muzi, warayirimye basogokuru barayirimye, natwe tuyigwize n'idona. Uyu n'umuti ukozwe muki, ukozwe muri ca giti twamye tubereka ifu.
ugakogwa muri ca giti twamye tubereka amavuta naho harimwo ico giti harimwo yangagari harimwo amababi y'ipapayi harimwo imbuto z'ipapayi tukawukora kugira udufashe ya mibi gisibije abantu bose inama numva bavuga ngo biravuga mu nda nduzuye inda urumva ko biba ari ngorane uyu mugabo gufasha muri ivyo byose izo ngorane zizo nzoka za mibi inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.